Ikibazo ca mbere ndinde, nukuvuga ngo urinde wewe. Kenshi yubaza ico kibazo umuntu akubwira ati je nitwa naka, nitwa Déo Nsimiyimana, ariko uwo si jewe. Undi akakubwira ati je ndi umupasitori, undi ati ndi umuganga. Nukuvuga ngo urinde, jewe ndinde. Kutamenya uwuriwe, iki ni kibazo gikomeye cyane. Abantu benshi kubera bafise inyishu itariyo y'iki kibazo usanga babayeho ubuzima bw'abandi bantu. Ku munsi ugasanga bariko bigana abandi bantu. Ariko umuntu wese Imana yamuremye ari uko ari wenyene, nukuvuga ngo atawundi muntu ahwanye nawe. Iyo udafise inyishu nziza y'iki kibazo uhuriwe, ibintu byose bica bipfa, kandi uhava usanga ko mu buryo ubayeho ukurikije ingene abandi bakubwiye uhuriwe. Ibi navyo ni kibazo gikomeye, kuko kenshi abantu batubwira abo turi bo tukakira ivyo nyene maze bikatuzimiza. Ndinde, urinde wewe. Ni inyishu iyihe ufise iki kibazo urinde? Ico ni wacishura neza, uzoba uri mu ntango yo kuja kumenya isezerano ryawe n'ingene ukwiye kurigendera. Hari kibazo kigira kabiri. Kibazo kigira kabiri kibaza ngo navuye hehe? Wewe wavuye he? Inkomoko yawe ni yihe? Ntuhava uvuga ubwoko bwawe canke ngo uvuge intara uvamwo canke ahandi. Wavuye hehe? Mu mashuri abarimu turagenda bakatwigisha ibintu by'iyo twavuye. Hari inyigisho zisibijisi z'uwitwa Darwin. Akubwira ati umuntu yavuye mu gakoko hanyuma karahinduka, karagenda kaba inkende, none rero turi inkende zateye imbere zambara amarori n'ibirato. Nukuvuga ngo igihe wizera ko wavuye mu nkende, nivyo bitegeka ingene ubaho, kandi utindumbero y'icurico y'uwuriwe, kuko wumvise kuri inkende ukora nk'inkende ukabaho nk'inkende. Wavuye hehe? Aho wavuye inkomoko yawe ifise akamaro gakomeye cyane. Ufise inyishu itariyo y'iki kibazo, ntushobora no kumenya uwo uriwe. Bica bicangana bikamera ukutariko. Ikibazo kigira gatatu, ni kuki ndiho? Ni kubera iki wewe uriho? Ntushobora kumenya igituma uriho utazi uguriwe. Ntushobora kumenya igituma uriho utazi niyo wavuye. Iki ni kibazo cerekeye intumbero y'ubuzima bwawe. Ni hahandi hahagaze rya sezerano rikomeye wahawe, kandi rya sezerano ukwiye kugendera. Ni kuki uriho? Umuntu abayeho atazi impamvu ariho, agenda ajuragirika, abandi bakamukoresha uko bishakiye. Birababaje igihe cyose usanga umuntu avyuka mu gatondo kare, atonda ku kazi adakunda, agenda aridoga, akamara imyaka 5, 10, 20 agapfa. Agenda aridoga, ari mu mubabaro, akora akazi adashaka. Kubera iki? Ntazi impamvu ariho, ntazi intumbero y'ubuzima bwiwe. Ikibazo ca kane, ikibazo kibaza ngo ni biki nshoboye gukora? Ni biki wewe ushoboye gukora? Iki ni kibazo gikomeye cyane, kandi kituraba mu miryango, kiraba leta biciye mu bushikiranganje bw'indero, kiraba amashengero mu nyigisho batanga, kuko Imana iratanga isezerano ku muntu, ikamuha intumbero, ikerekana n'ivyo ashoboye gukora, ariko twebwe tukabihanagura mu byiyumviro byabo.
umwana akaja mu ishuri mwarimu akamwemeza ko atazi ibiharuro, umwana akaja mu ishuri mwarimu akamwemeza ko atazi igifaransa, hanyuma agaca agendera biririmba mw'ibarabara ngo mwarimu yabivuze n'abanyeshuri bumva je nta biharuro nzi. Nagomba kubabwira usomye ijambo ry'Imana usanga ko nta muntu n'umwe ariho kwisi ashobora gupima urugero rw'ubushobozi umuntu afise. Hano mu gihugu cacu hari abanyabwenge benshi cyane Imana yashizemo ubwo bwenge bushobora gukora indege, bushobora gukora imiduga, bushobora gukora ibindi bintu byose bikomeye ibindi bihugu mubona bikora, ariko ivyo bintu byose twarabihanaguye bibavamwe. Ndi kwigisha amabwira abanyeshuri n'abana muhira, ugiye mu ishuri mwarimu akaguha ikibazo gipima uko ubwenge bwawe bungana, hariho ibintu bita quotient intellectuel. Ico kibazo ko ari itegeko uragikora, ariko ntuze wizera ikintu na kimwe kivuye muri vyo, ko nta kibazo na kimwe kiriho gishobora gupima ubushobozi umuntu afise. Ushoboye gukora ibiki? Dushoboye gukora ibintu byinshi, ariko benshi turiko tugendera ku byo batubwiye abandi bantu ko tudashobora ibi. Umuntu akavuga ngo narakoze ikibazo cerekana ko jewe ndatavyoshobora. Ntahari Imana yabikubwiye. Ikibazo cya gatanu ni ikibazo kibaza ngo ndiko ndajahe. Utazi uwuriwe, ntumenye iyo wavuye, ntumenye igituma uriho, ntumenye n'ibyo ushoboye gukora, ntushobora kumenya iyo uri kuraje. Nico gituma abantu benshi bagenda bajuragirika, batiki batora kiriya, batiki batora kiriya. Inkozi z'ibibi, abonona ibintu, abasambura amashira hamwe, abasambura amahinguriro, abasambura ivyiyumviro by'abandi bantu, n'abantu nk'aba bagenda bajuragirika batazi ibyo bariko barakora. Iki ni kibazo cerekeye kazoza kawe. Biragoye kumenya isezerano ufise n'ingene worigendera utabona, utazi kazoza kawe. Ibi bibazo rero umwe wese uvyanka cyangwa ubikunda mu buryo ubayeho ku munsi ivyo ukora, inyishu ufitiye ikibazo cyose muri iyi niyitegeka ingene ubaho, ingene wifata imbere y'abantu, ingene ugenda imbere y'abantu. Ikibazo ubwo inyishu ufise ni nziza zihuye n'ijambo ry'Imana,